Yesu avuga ku gusenga afatiye ku nyifato mugabo no kugituma umuntu asenga. Igisunikira umuntu gusenga état d'esprit ni iki kimusunikira gusenga by'ukuri, canke iyo ariko arasenga arondera iki, atumbereye iki, canke yifata gute. Mu yandi majambo tuvuze rero ku gusenga turashobora kumva ugusenga si amajambo gusa umuntu akoresha, si inyifato umuntu agira ariko arasenga, ahubwo gusenga ni inyifato ihera mu mutima. Umutima mu yandi majambo umutima ukize, umutima uhindutse, hanyuma ikaza kugaragarira imbere. Bakunzi bino mbonesha kure, abariko baratwumviriza bari hafi canke abari kure, turabaramukije amahoro y'Imana Data wa twese abane namwe. Turishimye cyane kuri aka karyo keza Imana itugabiye kugira ngo dushobore kumva icyo tuganiriza mu ijambo ryayo ariyo Bibiliya yera. Turishimye kandi ko yaduhaye akaryo keza ko kubonana namwe mwese muriko muradukurikirana. Ihabwa icubahiro iyo Mana. Mugabo kandi turashimiye n'abakozi b'imbonesha kure batwiyumviriye ko bakaduha akaryo kugira ngo dushobore kuganira namwe. Ndumwe muri bene data bene so. Rero tutaraja kure, reka dusenge Imana kugira ngo idushoboze muri iki kiganiro, kugira ngo ivyo tuja kuganira bize kugira ikimazi ku bavyumva bose. Turaguhimbaje cyane Mwami ko uhambaye, uragororotse muri byose, nta caha cakubonetseko. Twebwe abantu bose nitwe twari abanyabyaha, twari dukwiriye gupfa, ariko mu rukundo rwawe rwinshi no mu mbabazi watugiriye watanze Kristo Yesu ngo apfe mu gishingo c'abantu bose, kandi abamwizeye yabahaye kugira ubugingo budashira. Yaduhaye kuba bamwe mu bagize umubiri wiwe, ingingo z'umubiri ariryo shengero. None turishimye ko duhaye kano karyo keza twebwe abantu basanzwe kugira ngo dushobore kugira ico tuganirije bene data batwumviriza, abari hafi n'abari kure. Mu rukundo rwawe rwinshi twebwe ntaco twoshobora gukora, mugabo turasenga ngo dushoboze kugira ngo abatwumviriza bumvemwo ijambo ryawe, ntibumvemwo twebwe, bumve ico mpwemu yeraganiriza imitima yabo, kandi imitima yabo uyihe kwakira no gushira mu ngiro ivyo uvugana natwe. Turagushimiye kuri Imana ugira neza. Rero twizeye kuza kudufasha kandi uza gufasha imitima iri bwumve. Byose turabisenze tuvyizeye kubikora mu mwami wacu Kristo Yesu, amen. Turabahaye kaze bugira kandi bakunzi b'imbonesha kure. Twari twifuje kuganira ku ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ca 6, duhere ku murongo w'15 tugeze ku murongo turahera ku murongo wa 5 tugeze ku murongo w'15. Muradutunge gatoya. Reka dusome. Haravuga ngo iyo musenga ntimukabe nka zandyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu mayira abiri ngo biyerekane imbere y'abantu. Ndababwira ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Ariko weho iyo usenga, uje haruguru mu nzu yawe, wugare urugi, usenge so aba mu mpisho, kandi so akuboneye mu mpisho azoguhera. Kandi nimwasenga ntimukabomboranye amanwa nk'uko abanyamahanga bagira, biyumvira yuko bazokumvirwa ku bw'amajambo yabo menshi. Ntimuze muse nabo, kuko so azi ivyo mukennye mutaramusaba. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese wo mw'ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ugomba bibe mw'isi nk'uko biba mw'ijuru. Uduhe ibyo kurya bidukwiriye uyu munsi, uduhebere imyenda yacu nk'uko natwe twahebeye abari mu myenda yacu, kandi ntutujane mu bitwosha nabi, ariko udukize wa mubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahiro ari ibyawe ibihe bidashira, amen. Kuko nimwaharira abantu ibyaha byabo, namwe so wo mw'ijuru azobaharira namwe. Ariko nimutaharira abantu ibyaha byabo, na so nawe ntazoharira ibyaha byanyu. N'aya majambo tugiye kumara umwanya tuganira, turabe ni iki aya majambo by'ukuri asigura. Namwe mu majambo akomeye ari muri iki gitabo ca Matayo. Twibukanye ko iki gitabo ca Matayo canke ubutumwa bwiza bwa Matayo
ni kimwe mu butumwa bwiza bwagize impinduka zikomeye mu bantu bo mu bihe by'ishengero rya mbere mu kinjana ca mbere, kuko Matayo ariko arandika aza kuza agifatanya acegeranya cane n'ivy'isezerano rya kera ryariko riravuga. Twibuke ko isezerano rya kera riza kutwereka ingene guhera kuri Adamu abantu bagize icaha, bakoze icaha, ubuzima bwabo bukononekara, bagahinduka bo gukora ivyaha gusa, nk'uko ivyanditswe bivuga ngo barazimiye iyo bava bakagera, bose banduye hamwe. Ubuzima bwabo rero ubona ko bwari bukeneye uwundi mukiza, kuko ingero y'icaha yari urupfu, nk'uko Imana yari yarabivuze. Rero Matayo ariko arandika yerekana ingene vya bintu vyo mw'isezerano rya kera, kwa gukenerwa k'umukiza, wa mukiza yaje aciye muri iri hanga ry'Abisirayeli. Rero ndashaka ngo tuganire turabe iri sengesho ico risigura mu majambo make. Turaza kurishira mu buce bubiri. Agace ka mbere turaza kurabira hamwe ni uruhe rubuga iri sengesho ryandikirwamwo, abo ryandikirwa ni bande, iri sengesho by'ukuri rishaka kuvuga iki. Hanyuma mu gace ka kabiri tuzorabira hamwe aya majambo ari mu isengesho by'ukuri asigura iki, canke yaravuze iki ku bariko barayumva, canke kuri twebwe. Reka rero ndabaha kaze muri aka gace ka mbere kugira ngo dushobore by'ukuri gusangirira hamwe insiguro, canke gusangirira hamwe urubuga aya majambo yandikwamwo. Turiko turaraba rero bimwe mu bibazo bikomeye bishikira canke byashikiye amashengero yo mu banyamahanga. Nimvuga abanyamahanga muraza kumva abantu batari Abisirayeli canke batari abo mw'ihanga rya Isirayeli, abantu bo hanze y'ihanga rya Isirayeli. Rero bimwe mu bibazo bikomeye vyabashikira canke n'ubu bikibashikira ni ikibazo co gutahura imico n'imigenzo Bibiliya yanditsemwo, canke abantu, ubuzima bw'abantu Bibiliya yandikirwa ubwa mbere babamwo, ubuzima bwabo. Kutabitahura rimwe na rimwe bituma tudashobora kumva uburemere buhambaye buba buri nyuma yica umwanditsi ariko arashaka kuvuga, naba ariko arakibwira. Hanyuma abariko baravyumva bavyandika ubwa mbere nibo bonyene bashobora kumva uburemere bw'ico kintu ariko aravuga. Nk'akarorero dufatiye ku majambo ari mu butumwa bwiza nyene bwa Matayo igice c'11 ku murongo wa 20 tugejeje ku murongo wa 24, aho Yesu aba ariko aravuga ngo uzobona ibara Korazini, uzobona ibara Betsayida, kuko ibikomeye vyakorewe muri wewe iyo biba vyarakorewe i Tiro canke Sidoni baba barihanye bakambara amagunira. Akaca avuga ngo nawe Kaperinaumu, nawe nyene bizogenda gute? Mbega uzoshirwa hejuru? Oya, ahubwo uzocokezwa ikuzimu. Rero aya majambo mu by'ukuri kuri twebwe canke ku bandi bayumva batari abo mw'ihanga rya Isirayeli, hari igihe bumva mengo vyari ibintu bisanzwe, ariko ku muntu wo muri iri hanga ry'Abayuda araza kumva uburemere buri muri ayo majambo. Icambere ariko aravuga ibisagara vya Korazini na Betsayida, twumve ko ari ibisagara vy'Abayuda canke vyo muri iri hanga rya Isirayeli, vyari ibisagara vy'ubu bwoko. Hama ikindi tumenya nuko aba Bayuda canke ubu bwoko bwa Isirayeli bari abantu bazwi nk'ihanga ry'Imana, nabo nyene bari biyizi nk'ihanga ry'Imana. Rero nk'abantu biyizi nk'ihanga ry'Imana, bari abantu bazi ko batazohanwa n'abo ubwoko bw'Imana, ntibarinda kumva ikintu na kimwe kugira ngo bashobore kwitwa abantu b'Imana, kuko deja bavyagwa na Aburahamu, yahamagawe n'Imana, amasezerano yose nibo yabikiwe. Rero kuri bo bumva ko mu vy'ukuri ni ubwoko bw'Imana, ni ihanga ry'Imana, n'abantu b'Imana vy'ukuri, ntibazohanwa n'Imana kuko Imana irabakunda, ntiyoshobora kubahana. Rero ari Imana yabo, bayita Imana yabo kubera ko nibo bonyene yari yaratoranije muri iki gihe cabo kugira ngo kumbure bashobore kugaragaza ingeso canke ubuzima abantu b'Imana babwirizwa kubaho. Hanyuma ibisagara vya Tiro na Sidoni navyo vyari ibisagara vy'abanyamahanga, abantu batarabo mw'ihanga rya Isirayeli. Ibi rero vyari ibisagara bizwi kumbure ko Imana izobihana, vyari ibisagara bizwi ko ari ibisagara vy'inkozi z'ibibi, ibisagara vy'abantu batarabo mw'ihanga ry'Imana. Aba rero urumva bari abantu bazwi ko bazohanwa n'Imana mu buryo bukomeye. Rero Abayuda
bariko barumva ko Korazini zohanwa, Betsayida igahanwa, hama Tiro na Sidoni hagashobora kugira agahengekerezo, baraza kumva iyindi message batari bazi. Ni gute aba bantu bo mu banyamahanga bazoshobora kugirirwa imbabazi bakagirirwa agahengekerezo, kandi abo mu bwoko bw'Imana canke ihanga ry'Imana ryahanywe. Muri ubu butumwa baraza kumva ko mu by'ukuri bwa bundi Imana ntikunda twebwe abisirayeli gusa, Imana ntitumbereye gukiza abisirayeli gusa, mugabo Imana izogirira imbabazi n'amahanga yose. Mu yandi majambo harimo ubutumwa bwiza buvuga ko agakiza n'akabanyamahanga nabo, n'abanyamahanga bazogirirwa imbabazi n'Imana, n'abanyamahanga barimwe mu mugambi w'Imana. Rero iki kiraza gutuma aba Yuda canke abisirayeli bicisha bugufi imbere y'Imana, bakamenya ko vy'ukuri Imana irabakunda, mugabo irakunda n'ayandi mahanga yose kuko yaremwe nayo. N'ubu butumwa rero babwihisha inyuma budashobora gutahukirwa neza mu gihe umuntu atabatahura ni yihe mico babamwo canke imigenzo canke ubuzima bwabo bari bumeze gute, bari biyizi gute. Rero nico twari tugomba kurabira hamwe no muri iri sengesho, mbega ryandikwa mu rubuga ruhe, aba bantu baryandikirwa bari mu buzima ubwahe. Reka rero turabiye dufatire muri iki gice ca gatandatu, turabe mu by'ukuri Yesu avuga iki muri iki gice ca gatandatu cose, kugira ngo tuje tuza kuraba rero ni gute aza kwandikira isengesho, aryandika ashaka ko abantu bamenya iki. Ubwa mbere iki gice ca gatandatu kiri mu bice bitatu birimwo inyigisho Yesu yakoze ari ku musozi, igihe abantu bari bamukurikiye ari benshi, bamaze kumva ubushobozi bwiwe mu kwigisha n'ibitangaza yakora mu gukiza abagwaye. Mu gice ca kane benshi rero baraza kumukurikira, baramukurikira bagiye kumviriza mu by'ukuri uyu muntu avuga iki canke uyu muntu nuwahe, ubushobozi akoresha abukura hehe. Reba amukurikiye baragenda, ageze ku musozi aca atangura kubaganiriza kuva mu gice ca gatanu kugeza mu gice c'indwi, aho turavye ivyo yigisha aba ariko arabaganiriza ku bijanye n'ubwami bw'Imana, aho ababwira ku bari mu bwami bw'Imana, ku ubuzima bahamagarirwa kubamwo bakiri mw'isi, hamwe n'inyifato canke ingeso zabo mw'isi nyene, akerekana amategeko abagenga, akerekana kandi n'ingingo ngenderwako zo mu bwami bw'Imana. Rero ni inyigisho bise inyigisho zo ku musozi, izo Yesu aza gutanga ariko araha iri shengero. Hama twibuke ko kandi aha tuba twamaze kwinjira mu gice c'isezerano rishasha, aho mu by'ukuri aba ariko arazana isezerano rishasha ritandukanye n'irya kera bahozemwo, kuko irya kera ryari isezerano ry'ivyagezwe n'ibikorwa, isezerano ry'ibikorwa, aho by'ukuri abantu mu kwinjira mu bwami bw'Imana kugira bitwe ubwoko bw'Imana hariho ibikorwa babwirizwa gukora. Nk'ihanga rya Isirayeli babwirizwa kugendera muri bya vyagezwe, isabato n'ibindi vyinshi vy'ibimazi. Mugabo ubu naho ari mu isezerano rishasha, atanguje isezerano rishasha, isezerano ry'ubuntu. Rero muri iri sezerano ry'ubuntu birumvikana ko araza kubabwira nizihe nyifato bifata, kuko isezerano rya kera ngo riheze haje rishasha. Turumva ko mu by'ukuri haraza kubaho n'impinduka mu buzima bwo gusenga, bw'ingene bayitwara, haraza kubaho impinduka zikomeye. Niyo mpamvu rero ariko arigisha muri bibice bitatu kuva mu gice ca gatanu kugeza mu gice c'indwi, araza kwerekana mu by'ukuri muri iri sezerano rishasha ni bande bari mu bwami bw'Imana, ni zihe ngeso babwirizwa kugira canke ubuzima bahamagarirwa kubamwo bari mw'isi. Hanyuma kandi ni izihe ngingo ngenderwako z'ubwami bw'Imana, n'ayahe mategeko agenga bari mu bwami bw'Imana. Nibi aba ariko arababwira. Muri ivyo rero ababwira turumva ko haraza kubamwo ni gute bakwiye kwifata mu bijanye no gusenga, bakwiye gusenga gute, bakwiye kubikora gute, cane ko wa wundi isezerano ryavuga umwe bari barindiriye kubona, umwe ivyagezwe vyavuga ko azoza kugira ngo acungure ubuzima bwabo, yamaze kuza. Ababwira iki? Abakiza gute? Abashikana ku Mana gute? Rero turavye muri iki gice ca gatandatu uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 34, dusanga ijambo ryagumye rigaruka kenshi ari ijambo rivuga ngo uburyarya.
iri jambo uburyarya rikoreshwa cyane muri iki gice cya gatandatu, uravye kuva mu murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kane no kuva ku murongo wa gatanu kugeza ku murongo w'15. Iri jambo uburyarya riraza gukoreshwa cyane. Hanyuma no muri ibi bice bindi bisigaye urabona ko naho atakoresheje iri jambo uburyarya araza gukoresha amajambo abiri y'ibyihushane adasa, aho nko ku murongo kuva ku murongo w'19 kugeza ku murongo wa 21 aza gukoresha ijambo mw'isi no mw'ijuru. Hanyuma ku murongo wa 22 kugeza ku wa 23 araza gukoresha ijambo umuco n'umwiza. Ku murongo wa 24 kugeza ku murongo wa 34 araza gukoresha ijambo abami babiri, Imana hamwe itunga mu gifaransa bakoresheje ijambo mamon, cari ikigirwamana abantu basaba bashaka amahera, catanga amahera. Rero araza gukoresha amajambo abiri, aho tubona ko aho yayakoresheje hose yahamagarira abantu guhagarara mu ruhande rumwe. Namba ari abantu by'ukuri b'Imana yabahamagarira kuba mu ruhande rumwe, namba baganjwe n'umuco bave mu mwiza, namba bari mu bwami bw'Imana bareke kwirukana ikigirwamana mamoni, namba by'ukuri bitwararitse by'ubwami bw'ijuru barondera ibiri mu ijuru, hanyuma bahishe itunga ryabo mu ijuru, kuko mu isi rishobora kugira ikibazo. Rero turumva ko muri aya majambo yose yakoresha atumbereye kwerekana uruhande rumwe abari mu bwami bw'Imana babwirizwa guhagararamwo. Rero tuca tubona ko mu by'ukuri naho atakoresheje iri jambo uburyarya niryo n'ubundi ashaka kuza gukoresha, ashaka ko uri mu ruhande rumwe aruhagararemwo neza, hanyuma kugira ngo bishobore by'ukuri kugaragara neza. Rero muri iki gice cya gatandatu tubona yakoresheje cyane ijambo uburyarya. Iri jambo rero uburyarya ni jambo mu by'ukuri rikomeye cyane, rirengeye inyifato, mugabo rigenda rigashikira no muri kamere k'umuntu, muri etat d'esprit y'umuntu, ukungene umuntu ameze. Mu ijambo rero bakoresheje ry'ikigiriki mu isezerano rya kera mu gusigura iri jambo uburyarya, bari hayisigura bavuga ko umuntu w'uburyarya cyangwa umuntu w'indyarya ari umuntu mu by'ukuri akengera canke atubaha Imana. Ni umuntu akora ikintu atumbereye gushika ku nyungu zinyuranye n'izari zitezwe. Abantu bashobora kubona menga ariko arakora ibintu vyategerezwa gukorwa, ibintu vyiza, mugabo ariko ararondera gushika ku nyungu zinyuranye n'izo abantu biteze, niwe muntu w'indyarya. Uwo muntu rero akengera canke ntiyubaha Imana, ntatinya Imana, kubera ko akora mu by'ukuri ibinyuranye n'ivyo abantu bari biteze, arondera inyungu ziwe aho kurondera inyungu zari zitutezwe n'abantu bose, canke zari zitezwe canke zari zisanzwe zitegekanirijwe gukora ico kintu. Rero ijambo uburyarya tubona mu by'ukuri ari ijambo rikomeye. Rero ariko twinjire muri ca gice cacu, turabe gatoya Ugusenga, turabe urubuga iri sengesho ryatanguriyemwo guhera mu murongo wa 5, turabe ingene aza gukoresha ijambo gusenga iryo twamye tuvuga. Muga tubanze twibukanye ko twumvise ko igice cose ariko aravuga ibintu vy'uburyarya, yerekana ko abantu bakwiye kuba bahagaze mu ruhande rumwe. Mu yandi majambo ariko aravuga ku bintu bijanye n'inyifato y'ukungene umuntu akwiye kubaho igihe afise ikintu ariko arakora. Inyifato akwiye kubaho, akwiye kwirinda n'inyifato y'uburyarya. Rero ariko aravuga ku murongo wa 5 kugeza ku murongo w'9 araza gukoresha iri jambo gusenga, arikoresha inshuro 4 akoresha ijambo gusenga, ariko arerekana inyifato zitandukanye uko bakwiye kubikora n'uko badakwiye kubikora. Ku murongo wa 5 avuga ngo iyo musenga ntimukabe nka zandyarya. Hanyuma ku murongo wa 6 araza kuvuga ngo musengere mu mpisho, mu mwiherero. Hanyuma ku murongo w'7 araza kuvuga ko abantu mu gusenga badakwiye gusengesha amajambo menshi y'ubusa. Hanyuma ku murongo w'9 araza kuvuga ko abantu bakwiye gusenga Imana Data wa twese. Rero aya majambo yose ariko aravuga yerekana uko abantu bakwiye gusenga nuko abantu badakwiye gusenga, uko bakwiye kwifata mu gusenga nuko badakwiye kwifata mu gusenga. Rero turiko turaraba muri iki gihe c'Abisirayeli ugusenga hari igihe cyaba gishingiwe ugusenga batabwiriza kurenza uyo mwanya. Rero mu gihe cabo vyarashika bamwe
bagasenga bakarenza umwanya warushi tegekanijwe gusenga kugira ngo vy'ukuri berekane ko n'abantu basenga gose barazi gusenga kuruta abandi. Hariho n'ibibanza vyaba bitegekanirijwe mu gusenga nk'ikibanza ca Yerusalemu cyari kizwi gose, mugabo hariho abantu birengagiza ivyo bakaja gusengera mu mayira abiri mu nzira kugira ngo vy'ukuri abantu babone bari abantu n'abantu basenga, canke bagasenga bari mu masinagogi gusa, bagakunda gusenga iyo bari imbere y'abantu gusa, kugira ngo vy'ukuri berekane ko basenga. Iki kintu rero nico Yesu ariko araza gukuraho ababwira ko ntibakwiye kubikora uko, kuko ico batumbereye si kugira ngo abantu bababone, canke nimba arico bashaka baramaze guhabwa impera zabo. Izi mpera bahawe ni iki? Nimba bashaka ko abantu bababona, nimba bashaka ko ivyo bakora bashimwa n'abantu, barahawe impera zabo kuko abantu barababonye, hanyuma kandi barabashimye, barabonye ko bazi gusenga. Mu yandi majambo nta yindi mpera yindi biteze inyuma, kuko iyo bashaka kwari uko abantu bababona, kwari uko abantu babashima babemera ko bazi gusenga, hanyuma kandi barababonye, barabashimye, barabonye ko bazi gusenga. Rero turiko turaraba Yesu avuga ku gusenga afatiye ku nyifato, mugabo no kugituma umuntu asenga. Igisunikira umuntu gusenga état d'esprit ni iki kimusunikira gusenga vy'ukuri, canke yari ko arasenga arondera iki, atumbereye iki, canke yifata gute. Mu yandi majambo tuvuze rero ku gusenga turashobora kumva ugusenga si amajambo gusa umuntu akoresha, si inyifato umuntu agira ariko arasenga, ahubwo gusenga ni inyifato ihera mu mutima. Umutima mu yandi majambo umutima ukize, umutima uhindutse, hanyuma ikaza kugaragarira imbere. Turikiri ngaho turashobora kuba turageza tukabona ko ugusenga ni inyifato ihera imbere mu mutima ukize uhindutse, mugabe ikaza kugaragarira n'imbere, kubera ko rimwe na rimwe hari igihe usanga umuntu ashobora gusenga mu vy'ukuri atari hari. Nivyo umwanditsi Matayo yanditse, sinibuka igice neza, mugabo avuga ngo banyubahisha iminwa yabo gusa, mugabe imitima yabo iri kure yanje. Mu yandi majambo babwirizwa kuba bariko baranyubahisha iminwa yabo, mugabo n'imitima yabo nayo iri kure, kuko ngo ntakeneye amajambo, ntakeneye ibikorwa, mugabo akeneye twebwe. Rero ubuzima bwacu bwategerezwa guhera imbere. Ugusenga ni inyifato ihera imbere mu mutima ukize, ikagarukira igaserukira hanze. Rero ni iri jambo tubonye, aho tubonye vy'ukuri iri sengesho ariko araritangura yerekana icyo ariko aravuga. Yesu muco agiye kuvuga mu isengesho rikurikira ntaritanze kugira ngo abantu bazohore barisubiramwo nk'uko rimwe na rimwe babikoresha mu kuyasubiramwo, canke bagakoresha ubundi buhinga, kandi ntacaha babakoze iyo babikoresheje bayasubiyemwo. Mugabo ikintu gihambaye nuko baba batahura mu vy'ukuri turiko tuvuga iki, canke yaratumbereye kutwigisha iki uwaduhaye iri sengesho. Iki nico kituma umuntu ariko arasenga yumva ivyo ariko arasenga kandi bigahindura ubuzima bwiwe. Rero muri iki gice ca mbere reka tube turagarukirije hano, mugabo tubone ico tubonye ko ariko aravuga ugusenga, ariko aravuga inyifato abantu bagira mu gusenga kwabo, mugabo kandi ariko aravuga n'icari ko kirasunikira abo bantu gusenga icarico. Mu yandi majambo urubuga rw'isengesho, isengesho ntirije kwerekana ko ari ryo tuzokoresha tuzosubiramwo, ahubwo tuzogisunga. Niwo mutima w'ukuri utari mu buryarya wo gusenga, niyo nyifato ikwiriye yo gusenga. Rero reka tugeze hano, tuzosubira mu gace kazokurikira turaba aya majambo vy'ukuri yakoreshejwe asigura iki ku bariko barayumva, akwiye gusigura iki kuri twebwe. Imana ibahezagire cane.